rero kubijanye na leta mvyeyi leta nkozi yabasiguriye neza yuko leta mvyeyi ari amategeko yose yubatse kino igihugu cubakiyeko. Iyo rero iyo leta mvyeyi ikaba irongowe na Incubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Iyo leta mvyeyi ikaba ifise ico twokwita urwego nshingwabikorwa nabwo rugizwe n'abashikiranganje bose. Musanzwe muzi ko nabo hejuru yabo barongowe na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere. Abo rero bakaba bajejwe gushira mu ngiro y'amategeko amwe agenga igihugu, amwe ayo ari hamwe acagira leta mvyeyi. Hamara cabibutsa yuko nk'abajejwe intwaro aribo baserukira iyo leta mvyeyi leta nkozi aho baherereye, haba ku rwego rw'intara buramatari, haba ku rwego rw'amakomine abamusitanteri, haba ku rwego rw'amazone abarongoye amazone, canke ku rwego rw'imitumba abarongoye imitumba, mbere no munsi abanyumba 10 gushika mbere no mu ngo serugo. Arabereka neza yuko umwe wese muri abo afise uruhara rudasanzwe mu gushira mu ngiro iyo leta mvyeyi leta nkozi. Yaciye rero abamenyesha ico iyo leta mvyeyi leta nkozi ijejwe. Ubwa mbere hakaba ari gukingira abene gihugu n'ivyabo. Aha rero yaberetse neza uruhara rwabo bamwe bose ku rugero rwabo ico bajejwe. Arababwira ko bategezwa gukingira umwene gihugu n'ivyiwe ahari hose muri iyi ntara. Ubwa kabiri yabwiye ko umurimo uhambaye wa leta mvyeyi leta nkozi ari gukurikirana inkozi z'ikibi no kuzihana. Arababwira yuko inkozi y'ikibi yose ikoze icaha itegeza ubonyene guca ironderwa hanyuma igashikirizwa ubutungane. Ca gatatu yababwiye ko leta mvyeyi leta nkozi ijejwe kubungabunga amatungo rusange. Aha rero akabashi bereka yuko bafise uruhara ruhambaye cane mu kubungabunga amatungo rusange ari aho baherereye, yaba amashure, amabarabara, inyubakwa ziberamwe amanama n'ibindi, bwa butare bimba bakaja kugurisha mu bihugu bibanyisha cyane u Rwanda ngaha. Yabwiye neza yuko bategezwa kubibungabunga kuko ari itunga rusangi rizoheza rigafasha abarundi bose.